mubizi iyo diocese katolika ya Ngozi yimirije guhimbaza imyaka 75 imaze ibayeho. Mu kiganiro cyo kono munsi tukaza kurabira hamwe ibijanye n'akahise k'iyo diocese mu ntango zayo, tukaza kuvuga ku biringo bikuru vyaranze intango ya diocese katolika ya Ngozi, abihebeye Imana ba mbere bo muri iyo diocese ukuntu bagiye baraboneka, tukaza kuyaga kandi ku bijanye n'ukuntu Ecclesia Katolika diocese ya Ngozi uko yifashe mu biringo bidasanzwe vyagiye birashikira Uburundi. Aha twovuga mu mwaka wa 72, tukavuga iyugagwa ry'amasengero ku ntwaro ya Republika ya kabiri, ku bijanye n'ubwicanyi bwabereye mu makomine ya Ntega na Marangara, hamwe kandi na kazoza k'iyo diocese Katolika ya Ngozi. Umutumire muri kino kiganiro akaba ari Musenyeri Kaburungu Stanislas, asanzwe ari mu zabukuru, akaba aruhukiye muri paruwase ya Busiga. Kino kiganiro kikaba kigiye kuremeshwa na jewe Elize Nibahwe cyo kimwe na mugenzanje Jean Bosco Ndayiragije. Iki kiganiro kikaba gihagarariwe na padiri mukuru wa paruwase Katedrale ya Ngozi Tito Nduwabike. Ikiyago kikaba twakiremeshereje aho uwo Musenyeri Stanislas Kaburungu aruhukiye. Nkuko twabibabwiye ni muri paruwase ya Busiga. Turabahaye ikaze. Turasiye kubaha ikaze muri kino kiganiro. Nkuko twabibabwiye tukaba tugiye kuyaga na Musenyeri Stanislas Kaburungu, yigeze kurongora diocese Katolika ya Ngozi, muri kino gihe akaba aruhukiye muri paruwase ya Busiga. Twamaze kubibabwira. Ikibazo ca mbere twamubajije kijanye n'ibiringo bikuru vyaranze intango ya diocese ya Ngozi. Bimwe ndabizi, ivyo ntazi ntavyo mvuga. Diocese y'Ingozi niyo muri 49. Ndashobora gushirako n'itariki papa yayisinyiye 49. Papa tariki 14 z'ukwezi kw'indwi niho papa yasinya yuko habaye Ecclesia uruhande rwa Ecclesia rwitwa Vicaria Apostolique y'Ingozi. Uburundi bari babugabuyemwo kubiri. Kuva muri 22 gushika muri 49 yitwa Vicaria Apostolique y'Uburundi. Vicaria Apostolique y'Uburundi. Twari dufise umwepiskopi mu Burundi umwe muri iyo myaka 27, kuva muri 22 gushika muri 49 twari dufise umwepiskopi umwe w'Uburundi bwose kandi akaba mu Burundi. Imbere ya 22 twari dufise abepiskopi bari nyuma y'Uburundi, bari muri Tanzania, bari mu Rwanda. Nuko kuva muri 22 niho twaronka umwepiskopi aje kuba mu Burundi, yitwa umwepiskopi w'Uburundi. Gorgi yamaze ngaha imyaka 17, ya myaka 15, kuva muri 22 gushika muri 37. Yari Umufaransa. Urumva ni kungwama y'Ababirigi, umwepiskopi n'Umufaransa. Uko kuva muri 37 gushika muri 49 dufise umwepiskopi umwe w'Uburundi, uwo no mu Birigi yitwa Gross. Nuko muri iyo myaka habaye iki? Hahindutse iki kuva muri 49? Nuko aho twaronka uwo mwepiskopi aje kuba mu Burundi bwose hari paruwase 5 gusa: Muyaga 1898, Mugera 1899, Buhonga 1992, Kanyinya 1995, Rugari 1999. Zari izo 5 gusa. Musenyeri Gorgi yabaye ndaha mu Burundi imyaka 20, bandi imyaka 15, kuva muri 22 gushika muri 37, yongera ko 17 ziba 22, bikora Petit Séminaire do Mugera. zibaye 22. Uwo
Gross amusubiriye w'umubirigi kuva muri 37 gushika muri 49. Urumva ko harimo n'ingwano ya kabiri, yatumye tutaronka abamisiyonari nk'uko twahora tubaronka ubwa mbere, yongeye ko 11. Nuko baritegereza ubwo Burundi kugenda buriko buratera imbere, bati ihinge tubongere umwepiskopi agira kabiri. Nuko niho rero bagabura Uburundi bakabugaburamwo kubiri. Uwo mwepiskopi umwe yararongoye Burundi bwa mbere yari Mugera, hanyuma yimukira Igitega. Nuko Ankara 9 bati hinge twongere ko ya kabiri ni Ngozi. Kubera iki bayishize Ngozi ntibayishira Bujumbura? Par exemple, ni kuki bayishize Ngozi ntibayishira Bujumbura? Kuko ngahe Ngozi ariho hari abakristo benshi, niho hari abakristo benshi. Ngibi narabicapuye. En 22 hari Busiga, en 27 hongeye ko Murehe, en 28 hongeye ko Gatara, en 34 hongeye ko Musenyi, en 42 hongeye ko Nyamurenza, en 45 hongeye ko Ntuzenya Ruganza, en 49 hongeye ko Muhanga. Imbere yuko iyo turonka umwepiskopi ngahe Ngozi, zibaye indwi. Mugabo ico gihe en 49 Ngozi si Ngozi y'ubu, si Ngozi irimwe na Muyinga na Kirundo, irimwe na Bubanza na Ntuzenya na Cibitoke. Izo province zose ziri muri Ngozi, muri iyo Vicaria Apostolique de Ngozi Papa asinyiye tariki 14 z'ukwezi kw'indwi muri 49. Heraba ngiyi Kanyinya, ngiyi Rugari, ziri muri Muyinga, ngiyi Ntuzenya Gisanze yo muri 37 na Muramba yo muri 42 ni ziri Muyinga, muri diocese actuelle do Muyinga. Iyi nayo Musigati na Ntuze na Mabayi ziri muri actuelle diocese de Bubanza. Nuko ico gihe ziri ngaha, zirije ngaha. Ngozi ironse amaparuwasi 13. Ngozi ironse amaparuwasi 13 kuri 233 y'Uburundi bwose. 13 kuri 33 y'Uburundi bwose zibaye ni 40%. Bon, ico gihe rero ndabivuga ngo ikingayemwe, ico gihe urumva Ingozi ntibatanguriye kuri zero, barafise ibyo baronse muri iyo myaka iri imbere ya 49. Ndabaha akarorero kamwe. Mu gitabo c'inyigisho za Eklezia Katikisimu, edition 24, edition 30, edition 35, edition zitatu zikurikirana muri iyo myaka ya mbere. Umwepiskopi y'Uburundi bufise umwepiskopi umwe. Uguharika ni kubi. Question, une petite question muri izo nyigisho batanga mu Eklezia. On vise abo bantu bafise abagore 2, abagore 3, abagore 4, abagore 5, abagore bangahe. Nuko mon grand-père sogokuru avyara mama yarafise izo ni ivyonzi, yarafise batandatu. Vous vous rendez compte quelle réaction abo bantu bagira bumvise ico kibazo conyene? Uguharika ni kubi. Inyishu ego cane. Uguharika ni kubi. Umugabo yokwabira umugore umwe musa. Ubwo murumva abo bagore bavyumvise reaction yabo. Reaction yabo murayumva. Nuko
bahora bagira bati bahora ari abakeba, niko vyitwa mu Kirundi, bahora ari abakeba. Nkitegereza ujya mugore wa kabiri, ujya mugore wa gatatu, ujya mugore wa kane, jendo wa mbere, ni kuki ajya amara iminsi 2 kuri urya, akamara iminsi 3 kuri urya, akamara iminsi 4 kuri urya, akamara 7 kuri urya, iwanje akarara rimwe gusa. Nicyo gituma barabakeba. Ni kuki abashira imbere yanje, abashira hejuru yanje, ni kuki abarutisha jewe? Abana ni kwa kundi. Abana bavyawe n'uwo muntu kuri abo bagore 2 3 bangahe, abo bana bakarabana ibidashika, bakarabana ibidashika. Ujya ni mwene mama, inshuti mfise ni mwene mama. Sabana w'umugore wa kabiri, sabana w'umugore wa gatatu. Inshuti mfise ni mwene mama. Murumva ico kibazo conyene ndashobora kubera izo katikisimu ndazifise ngaha. Izo katikisimu ndashobora kubereka aho vyanditse. Ni insiguro uwo mupatiri atanga cyangwa uwo mumenyesha Imana atanga. Ego icyo kibazo conyene, quelle révolution ça fait dans le pays. Patiri ntazobatiza uwo mugabo afise abagore 2 bakiri 2, azokwigishwa hamwe n'umugore umwe, babatirizwe hamwe, ntazobatiza uwo mugore wa kabiri n'uwo mugore wa gatatu kubera umugabo kubera. Ego ico ni kibazo. Ako nakarorero kamwe nuko. Mbega abihebeye Imana ba mbere babonetse gute? Babonetse byari bo muri no diocese ya Ngozi. Inyisho tuyihabwa n'ubundi na Musenyeri Stanislas Kaburungu. Mwaragize mbabihebeye Imana ba mbere cyane b'abarundi babonetse gute? Ubwo mashobora kwiyumvira mwe ku mwana w'umukobwa w'umurundi kazi. Umwana w'umurundi kazi, umwana w'umukobwa akurabona nyina wiwe aheka, nawe agakura aheka, igihe ataraheka karumuna kiwe agaheka umwana. Nuko bukeye kabiri agakurikirwa n'umwana w'umuhungu, agakurikirwa n'umwana w'umukobwa, akamushira mu mugongo nawe mbeke nk'uko mama ahetse. Hanyuma uwo mwana agakura agashika mu bigero, hanyuma bukeye kabiri kuko yabonye patiri hajya, yabonye mama ababikira hajya, ababikira b'abazungu, abapatiri b'abazungu, nabo bapatiri b'abarundi bataraboneka, nabo bapatiri uwo mwana w'umukobwa ngo ngiye mu Rwanda kwihebera Imana kuko ngaha mu Burundi atanovisi irahaboneka. Murabona umwana w'umukobwa ava muyaga urw'amaguru agenda mu Rwanda kwihebera Imana. Umubikira wa mbere w'umurundi kazi yagize indagano tariki 8 z'ukwezi kwa12 umwaka w'1922 s'il vous plaît. Ni umwana w'umukobwa wa mbere yapfuye imuyaga agenda kwihebera Imana mu izo nzuzi yaziciye he kwizo nzuzi atabitarugwa bari bwazishireko. Izo nzuzi nta bitarugwa byari bwaboneke kuri Ruvubu hariya hagati, uvuye mu Cankuzo uzi Muyinga, uvuye mu Burundi ugenda mu Rwanda ni inzuzi gusa. Yego izo nzuzi bazicaye. Uwo mwana w'umukobwa yarozwe ate? niko vyitwa, ariko aragiye abaye wa mbere. Nuko akandi kana k'agakobwa kimugera kagakurikira, kandi kana kahari ubuhobwa kagakurikira, kuko ico gihe ababikira bari ahantu hitwa Muhonga, niho haronze ababikira ubwa mbere. Abakabiri babaye abanyamugera n'abanyamuyaga.
nuko no c'est extraordinaire uwo mwana yumvise ngo Yezu, uwo Yezu niwe uwo mwana w'umukobwa agiye arondera. Uwo mwana w'umuhungu afashe inzira akagenda muri Ushirombo, mu seminari ya Ushirombo, ntahazi ni kure ndahazi jewe kuko nahagiye mugana nahagiye no muduga. Uragenda ukaruha uri mu muduga ibirometero birenga 300 kuva ngaha ibusiga n'ingozi ugenda Ushiromba ni ibirometero birenga 300. Uwo mwana w'umuho togiri ngiye mu seminari Ushirombo. Izo seminari zo zikabwaye mu Rwanda ntizari bwatangure. Aho tuviriye muri Tanzania tugakukira umwepiskopi ari ngaha mu Rwanda niho abana b'abarundi bagenda mu Rwanda. Mugabo bwa mbere bagenda muri Tanzania aho hantu hitwa Ushirombo. Yego cyane. Utwo twari tuntu tubiri. Uguharika ni kubi, ego cyane. Uguharika ni kubi, umugabo yokwabira umugore umwe musa. Ça fait toute une révolution. Abagore bari basigaye bumva ikengeri uvugije haji Ngozi, cyangwa ikengeri ivugiye ngahi Busiga, cyangwa ikengeri ivugiye ahandi hehe. Ngo iravuze bidatanga umugabo ikimanyu. Iravuze ikengeri, iravuze ya eklezia idatanga umugabo ikimanyu. Ibyo bintu uyu munsi wa none tuvyumva nk'imigani, mugabo nuko byagenze. Tuvyumva nk'imigani, mugabo nuko byagenze. Nuko bene bikira umwene bikira wa mbere w'umurundi kazi ni tariki 8 z'ukwezi kwa 12 muri 2022. Bene Teresa ba mbere babere ababikira ngaha mu Burundi ni le 15 août 1933. Bene Yozefu ba mbere hajya mu Giheta ni tariki 6 z'ukwezi kwa mbere muri 1946. Musenyeri Marta zozagira nkuko ngahi Busiga. Bene Maria ba mbere ngahi Busiga ni tariki 22 z'ukwezi kwa 8 muri 1958. Abo bose ngo bakurikira umuntu bumvise yitwa Yezu. Sumugani ivyo bintu nuko byagenze, n'uyu munsi niko bikigenda. Nukuvuga yuko 49 igikurikira ivyari imbere ya 49 nayo iri kwiravyara ivyo diocese za paruwasi nababwira. Musigati namabaye zavuye kuri Ngozi zeja kuri Bujumbura en 59. Nuko Kanyinya, Rugari, Gisanze, Muramba zavuye kuri Ngozi en 68 zija muri diocese ya Muyinga. Diocese ya Muyinga ni tariki 5 z'ukwezi kw'icenda muri 1968. Diocese y'Ibujumbura ni tariki 11 z'ukwezi kwa 6 muri 1959. Ainsi de suite. Nuko ntanga kandi karorero. Tariki 15 z'ukwezi kwa 5 nyene muri 42 umwepiskopi dufise mu Burundi no mu Birigi yitwa Grols afata urupapuro yandika ikete ajyandikira ture missionnaire bari ngaha mu Burundi. Nuko ajyandikira aba missionnaire bo mu Burundi bwose, abapatiri n'abafrera n'ababikira, abazungu n'abirabure. Nuko ati l'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. Wanka gakura yanka kurungika umwana mu ishuri. Mu Kirundi tuvuga tuwanka gukura ni umutavu. L'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. Abikuye he kugira ngo abivuge gutyo. Nabirondeye ndabitora. Jinye ndabibereke. Tariki 15 z'ukwezi kwa 5 mu 1922 muri entre nous na kantuze Nyakigitega. L'école
et pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. 15 mai 1942 niho Musenyeri Grols abyanditse nuko. C'est une consigne atanze ayiha Uburundi bwose, ayiha abamisiyoneri bose babera n'abirabure, abapatiri, abafrere, ababikira, abera n'abirabure. Yari yabihawe na inspecteur des écoles wiwe, niwe yari yabimuteguriye. Uwo mupatiri yitwa Patrick Coppens, yibi yari yabiteguriye son évêque le 8 mai, une semaine avant le 15 mai. Une semaine avant le 15 mai, uyu mupatiri yitwa Coppens niwe yari nabitoye mu seminari y'Iburasira ngaho. Nabitoye mu seminari y'Iburasira niwe yari yabimute. Uwo Patrick Coppens niwe yari patiri mukuru wacu rero mu myaka yose namaze Iburasira ndumufratiri, imyaka 3 ya filosofi, imyaka 3 ya theology, niwe yari patiri mukuru wacu, niwe yasize utudupapuro twose ngaho Iburasira ndateba ndadutora yuko ariwe yabaye inspirateur de son évêque akamutorera ico kintu. Wewe yari yabikuye hehe ako kajambo Patrick Coppens kugira ngo akandike muri izo ni inspecteur des écoles, ico gihe ni inspecteur des écoles mu Burundi bwose abiteguriye Musenyeri kugira ngo Musenyeri abari we abirungika mu Burundi bwose. Icyo gitabo naragitoye naco aho yabikuye ni igitabo cyo muri 32. Urabona iki gitabo cyitwa Le Répertoire Africain, cyanditswe n'umupatiri w'umujesuite yitwa Henri Dubois, cyandikiwe i Roma muri 32. Urumva iki ni 32, ibi navyo ni 42. Ibi navyo ni 42. Yanditse ngo iki: La question des écoles est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. Niho Patrick Coppens yabikuye abyandikira umwepiskopi w'Igitega kugira ngo umwepiskopi w'Igitega abirungike mu Burundi bwose. Mugabo ntibigarukiye ngaho, bizoca bija no muri statut synode de vicariat apostolique du Burundi. Urumva ndabyandikiye Igitega gusa en 42, abyanditse kugira ngo n'abazoza mu nyuma zabo babikurikize. Na Musenyeri Martin barungitswe ngaho Ingozi ya 49 baze babikurikize. Ntibikiri byo Burundi gusa bya Gitega gusa, bibaye bya statut synode de vicariat apostolique du Burundi. Musenyeri Grols abishize ko signature tariki 1 y'ukwezi kw'icumi muri 51 nuko hanyuma l'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. L'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. Ako kajambo konyene niko kadukujije, niko katumye dupfufunyuka. Niko katumye dupfufuye 42 je nari muri école primaire. Urumva bice binjako ntabizi nzobimenya hanyuma maze gukura. Byanditswe mu Gifaransa, ico gihe nta Gifaransa narinzi. Nuko byandikiwe Igitega, bifata umwana wo mu Kirundo n'uw'imakamba niho hitwa kure na kure. Bifata umwana wo mu Cankuzo n'uwo mu Cibitoke niho hitwa kure na kure. Niho hitwa kure na kure. Ntibyanditswe bavuga gusa école primaire, bavuga na école. Ico gihe école secondaire mu Burundi bwose zarizi. Mu Burundi bwose école secondaire zarizo zibiri gusa: Petit séminaire de Mugera na école moyenne pédagogique, école d'apprentissage pédagogique Gitega yitwa école normale. Mugantiya école normale ziba zihanitse cyane. En réalité c'était une école d'apprentissage pédagogique hagiye Gitega. Ushaka ishuri gira gatatu wagende Astrida. Ushaka ishuri gira gatatu nuko
ariko kuba ntuzenya moniteur agricole cyangwa ntuzenya abana babatware n'abana babaganwa bagenda muri groupe scolaire d'Astrida muri section administrative abo bantuzenya babigaye impunzi ngaha bahavuye baza ngaha Ingozi bigaye impunzi mwene karabona kamwezi yego murumva umwana w'umurundi yaba umwana w'umutwa yaba umwana w'umuhutu yaba umwana w'umututsi yaba umwana w'umuganwa bagahurira ngaho mu ishure denominateur commun ntikibaye yuko aba bana baruje bamwe bavuka ku baganwa abandi bakavuka ku bana b'abatutsi abandi bakavuka ku bahutu nuko denominateur commun ibaye yuko bose bariko bariga bakiga gusoma bena aba tena oto bena be ndibazo hanyuma bazokwiga yuko to icitse tu muri tubi mu Congereza tena on tu mu Congereza bena si be ni bena ni b mugaye ibyo byose bazobikura mwishu nuko ibyo patiri atakwigishije aho muri petit séminaire do Mugera ni kizima yakwigishije gusoma ntubura handi ntubura aho bisoma ibyo atakubwiye ntubura aho bisoma. Musenyeri Stanislas Kaburungu avuga kandi ko kuja kwishure arivyo vyafashije cyane abiheye Imana kwiyubaka no kubaka umuryango wa diocese ya Ngozi. Aha rero Musenyeri Stanislas Kaburungu aratubwira ivuka y'amashure y'abihebeye Imana canke amashure ashigikiwe n'imiryango y'abihebeye Imana, aranatubwira umuzo wa kaminuza ya Ngozi hamwe kandi n'igisata c'amagara y'abantu. Ndacibuka mu minsi yari imbere ya independence patiri atwigisha muri Grand Séminaire de Burasira tukamubwira tuti kujya mwikukiye a 1830 niko natwe tugomba kwikukira kuri mwebwe ababirigi. Donc ibi ntibigeze batwigisha yuko bikukiye a 1830 nivyo twisomeye nuko hanyuma tukasigara tubabwira kuko batwigishije gusoma kuko batwigishije kumenya n'ivyo batatubwiye tukasigara tubabwira tuti kujya mwikukiye mu 1830 niko natwe tugomba kwikukira ngaha mu Burundi kuri mwebwe ababirigi. Ubwa mbere batwagwa n'aba Espanyol. Ego l'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort. Ngiyo petit séminaire de Mugera, ngiyo école normale y'Igitega, ngiyo grand séminaire, ngiyo groupe scolaire ya Astrida, ngiyo école normale y'Umusenyi, ngiyo petit séminaire de Mureke. Petit séminaire de Mureke ntuzenya ngo bigaye impunzi niwe yagiye kwereka Musenyeri Martin ati ngaha hantu ndiwo buri kintu washira. Musenyeri Martin ati ari kuramvyaye ndoca ndahashira petit séminaire de Mureke. Nuko le collège Don Bosco uyu petit séminaire de Mureke ni Musenyeri Martin, collège Don Bosco ni ntuzenya Musenyeri Martin bamba Musenyeri Makarakiza, Université de Ngozi ni jewe. Eko donc tariki 12 z'ukwezi kw'icenda muri 1998 tukagira yubire ya paruwasi y'Ibusiga imyaka 75 ngaha ayibusiga hatwicaye uyu munsi tukavuga ivyiza byavuye ngaha muri paruwasi y'Ibusiga, tukavuga ingene iyi paruwasi yahuje abaganwa bariko baramarana bitwa Ndumwe na Baranyanka kandi bose bavuka kuri Ntare. Nuko tukavuga ukugene iyi paruwasi
yavyaye izi paruwasi ziri dans les environs Jenen uko Nyamurenza Mivo Ruganza un peu et ainsi de suite but hari ico tutarashika abana bajya banduzenya ba uyu l'ancien premier ministre sa ndimira nyakuvyara ndimira ati hari ico tutarashikako paruwasi y'Ubusiga yarakoze ibitangaza ico itarashikako nuko itaraduha universite ngahe Ngozi nuko itaraduha universite ngahe Ngozi nkifata ku munwa bukeye nkabwira abakristo bo muri diocese y'Ingozi ndi ufise 500 nayazane ufise 1000 nakizane ufise 5,000 nabizane muragenda muzosanga hajya kuri universite y'Ingozi la liste y'abantu batanze intererano kugira ngo dutanguze universite y'Ingozi yavuye mu mufuko wanje jewe kwabaye ukwegeranya ivyo bintu bivuye mu banyengozi kugira ngo dutanguze universite y'Ingozi kuko kushika ico gihe universite yari imwe l'enfant unique et toujours gâté yigirira ivyo ashaka abana ba kuri universite y'Ibujumbura bari bamaranye nico gituma bagira bati dutegerezwa kuronka universite igira kabiri n'iyindi igira kangahe universite y'Ibururi yatanguye kuko babonye kugene tubigenjeje ngaho Ingozi universite y'Imwaro yatanguye kuko babonye kugene tubigenjeje ngaho Ingozi yego navuze ivyo bintu mfatiye kuturorero tumwe gusa uguharika ni kubi nuko abo bayikira baje bate nuko abo bafrera baje bate abo bapatiri baje bate ndavuze école sinavuze ntuzenya les centres de santé les dispensaires zatanguwe na ecclesia les centres de santé na les dispensaires zatanguwe na ecclesia hôpital de Kiremba hôpital de Kiremba niyo kuri Makarakiza hôpital de Kiremba nuko Musenyeri Makarakiza agiye aho hantu yitwa Brescia akababwira ati nimuze kuraba iwacu Ingozi ivyo dukeneye hakaza abapatiri hakaza n'abaganga hakaza bagaca batangura ico ciza cakatabonetse citwa Kiremba hajya abahazi barahazi nuko hôpital de Mivo nuko polyclinique y'Ingozi ivyo zose byavuye muri abo bihebeye Imana byavuye muri abo bantu bagize ayo mashure bagapfupfunyuka je veux dire ikintu nemera mugabo tuzohava dufana abantu bamwe ndabarahiye yuko abarundi tutigeze dupfa ko bamwe ari abahutu n'abatutsi twigeze dupfa na rimwe yuko bamwe ari abahutu abandi ari abatutsi twamye dupfinda naho ubundi iyo dushaka gukora ibitangaza turaja hamwe turabatutsi turaja hamwe turabahutu turaja hamwe turabatutsi n'abahutu tukagira ibitangaza vy'akatabonetse nuko je ndiko ndababwira ndavyemera rwose yuko abatutsi antre baramarana iyo bapfuye inda baramarana abahutu antre gushika n'uyu munsi wa none tuvyitegereje turabona yuko abahutu na antre kandi aribo bitwa batwara ubu iyo bapfuye inda baramarana nous devons essayer de mythologiser ibintu twita ngo n'amacakubiri y'amoko samacakubiri y'amoko tuba dufatira kuko bamwe ari abatutsi abandi ari abahutu tukamarana
mu kubandanya na kino kiganiro Musenyeri Stanislas Kaburungu aratubwira ukuntu diocese katolika ya Ngozi mu kiringo kitari coroshe hano mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 ati na diocese katolika ya Ngozi yarahagiriye ibyago. Muri 72 mwavyifashemwe gute? Ubwicanyi mu ntara nka zose z'igihugu. 29 avril c'était un samedi. 29 avril c'était un samedi. 1er mai, ni 2 jours après. Haciyemwe le 30 avril honyene. 1er avril, donc 1er mai ni lundi. Umuntu yitwa Nyamoya. Yaba hajya mu vyerwa. Yumvise yuko kugira ngo umuntu ave mu province agende mu yindi ategeze kuronka urupapuro rwa province kugira ngo ave muri iyo province agende mu yo ashaka kujamwo yindi. Iyo agiye agashika yerekana urwo rupapuro akuye Ingozi. Nyamoya agende gusaba urwo rupapuro kuri hajya kwikambi ry'abasirikare. Kuko ico gihe nibo batanga urwo rupapuro bonyene. Nyamoya yiriwe yicaye ngaho imbere y'ikambi yahora ari ministre kandi mu minsi itari kure bazomugira premier ministre. Mugabo uwo munsi yiriwe yicaye kwibuye ngaho imbere y'ikambi arindiriye yuko bamuha urwo rupapuro. Jewe ndavyumva ndi hajya muri eveshe y'Ingozi kuko haje ntuzenyero recteur du séminaire do Burasira gusaba urupapuro, ambwira ngo aje gusaba urupapuro arusabira umuntu yitwa Kabugubugu yahoze ari ministre i Bujumbura nuko w'ibintu bitari bike. Mugabo iyo weekend yari yayimaze i Burasira avec toute sa famille, son épouse et leurs enfants. Nuko ngo barungika le recteur du petit séminaire du séminaire moyen de Burasira ko basabira iyo laissez-passer. Uwo recteur aca areveshe ndavyumva yuko ari cyo kimuzanye. Ncamfata umuduga ndiruka duhurira hajya imbere petit séminaire do Mureke wo aje Ingozi wo Kabugubugu. Ni uhirwe ntugende Ingozi ndumvise ukugene bariko barazungagiza Nyamoya. Nuze tugende muri petit séminaire do Mugera bambe do Mureke urahafise mukuru wawe nuko uhamara imisi ibintu bizobiriko birasubira hasi nuko hanyuma uzoheza manuka Bujumbura. Aranyitegereza twari twariganye muri Université de Lovanium i Kinshasa. Uwo Kabugubugu ngo Kaburu ndisa ngo est-ce que tu me reproches quelque chose? Je ne te reproche rien du tout. Mais je ne reproche rien non plus à Nyamoya bariko baratungagiza Ingozi ce matin. Ngo ndagiye Ingozi ndigenda ari kumwe n'umugore wiwe ari kumwe n'abana babo. Nuko jenshi Mureke kubwira Patrick Kabutura mukuru wa Kabugubugu yuko Kabugubugu yanyangiye kuza ngaho ngo agiye Ingozi gusaba laissez-passer yuko manuka Bujumbura. Mfata umuduga ndataha Ingozi mvuye ngaho muri petit séminaire do Mureke nsanga Kabugubugu batwaye n'umuduga wiwe. On ne l'a plus revu. Nuko quelques jours après numva patri mukuru w'Inyamurenza bamufashe yitwa Sebastian Girukubonye. Numva bamufashe. On ne l'a plus revu. Quelques jours après numva patri mukuru w'Imuhanga bamufashe. On ne l'a plus revu. Numva ngo patri w'iburaniro yitwa Marcel peu importe yitwa Marcel. Numva bamufashe. Baratwara n'umupatiri twari kumwe hajya muri eveshe nuko tutabizi ntibari bwashiraho zijya ntuzenya. Urabona ubu c'est bien clôturé à l'entrée de l'évêché uvuye kuri cathédrale. Nuko
nsanga bamutwaye nkabaza ntivyo bintu nibiki ngo ntabantu bagiye mu nama zo kumara abatutsi nkifata ku munwa ntuzenye wa Sebastiano gira uko bonye yari imbere yanje mu seminari umwaka umwe yinjiye mu seminari en 45 je ninjira en 46 nuko Pascal Kayehe patiri mukuru w'imuhanga nuko yinjiye twinjiriye rimwe mu seminari no boba bagiye mu nama zo kumara abatutsi sinda bice nikanda ntihagira n'uwunyongorera akajambo na kamwe nkagira ndikumbure abo bapatiri baraguye mu rudubi ndatewe ndumva yuko bafashe na mama mukuru wo ngaha mu Ruganza mama mukuru wo ngaha mu Ruganza umubikira yavuka atari mu rushubi nibuhonga murahabona atari mu rushubi nibuhonga mama mukuru wo ngaha mu Ruganza yari umubikira avuka hariya numva ngo bamufashe aje Ngozi yiriwe muri sentare ku mugoroba baramurungitse agiye kuryama mu bandi babikira haje Ngozi bene Tereza murahabona nuko bukeye asubira muri sentare nuko bamushira ku ikamyo ashika Igitega ari kiziga entreta micombero ya telefonye ntuzenya bizoza ati reko umubikira wabandi bizoza ati namaze kumurunga Igitega twumva yuko yashitse Igitega ari kiziga sinzi uko genda naronse chance yuko Musenyeri Makarakiza aza haje Ngozi kuraba aho tugeze twebwe abanyengo urumva yari archevêque de Gitega archevêque ni responsable de wayandi madiocese yose dans une certaine mesure aje kuraba Ngozi kugene twifashe nja ndamufata ukuboko ntingo tugende guhabwakeye le gouverneur militaire uwo bizoza ndaheza ndamusuka kw'ivyo vyose nari mfise ku mutima kuko nta jambo nagomba kumubwira ndavise temwe kugira ngo ntazanyungurire wagize ngo abo bapatiri bagiye mu nama zo kumara abatutsi narahatswe no kuvyemera mugabo wisi nkivyemera ati kubera iki ndi kubera urya mubikira nta nama yagiyemwe yo kumara abatutsi a priori je donne ma tête à couper nta mubikira yagiye mu nama zo kumara abatutsi ngo ivyo ni ngo aho niho hahagaze ntaho niho mpagaze handi nuko na president wa republika yagutelefonye kugira ngo urekure uwo mubikira w'abandi ukamubwira ko amaze kumurunga Igitega tukumva yuko yashitse Igitega ari kiziga ngo aho niho hahagaze ntaho niho mpagaze nta kintu nagomba kumubwira ntafise temwe kugira ngo ntazanyungurire le 1er novembre n'est pas oya ni le 26 novembre uwo mwaka 72 mpagarara ku isundu ry'inzu mu isengero haje intuzenye Ingozi ndabivugira hejuru bahora bavuga ngo abishwe nabagiye inama yukumara abatutsi ntubusi nkivyemera namwe ntimuze muvyemere ndabivugira mu isengero bukeye Nyamoya etera ngo arayivuze ibiki narayivuze gutya na gutya ndabimusubiriramwo vyose ngo nuko wavuze ntego ngo ari kurubahuka iyo mvuga vyose nari kuvuga nuko nawe wahatswe ndiyo mvuga vyose nari kuvuga nuko nawe wahatswe utyabo Kabugu ubwo yari umuhutu ko bamwishe ntuzenya mwene Gikoro ko bamwishe yari umuhutu yego ivyo nivyo binyemeza yuko atabahutu bagize inama y'ukumara abantu nimba hari abahutu bakoze ikosa nibafata abo bahutu ntibafate abahutu bose yego cyane umurumva ntuzenya nous sommes passés par des situations très dures très dures nuko yego tukaja ngaho mw'ishure tukigisha tukaja ngaho muri dispensaire muri centre de santé muri hôpital muri polyclinique tukakiza n'abarwaye mugabo bikatunanira gukiza imitima ya bamwe na yezo vyaramunaniye gukiza imitima ya bose yego nivyo
mwatubwiye ibyo mu mwaka wa 72 ariko hari byigeze kuba byo kugara amasengero umengo ku ntwaro yabagaza mwo bitubwira ivyo nivyo hanyuma ivyo nivyo hanyuma urumva ndakubwira ivyo nabwiye nabo muri Verite Reconciliation washaka uragenda ku verifier Bagaza yagize kudeta ryari 1er Novembre 76 ndiwumva 1er Novembre 76 niho yagira kudeta 77 bacayirukana tule combonier yirukanye na la congregation yirukanye abo bari ngaha mu Burundi gusa agize ati ntiyagire abakomboniye bazogaruka muri iki gihugu nuko yirukanye na Musenyeri Martin uwo mwaka nyine 77 ni arirukanye na Musenyeri Martin la première évêque de Ngozi Musenyeri Martin yaramaze imyaka 50 ngaha mu Burundi 27 34 imurehe 34 36 Musenyi niwe le fondateur de Musenyi 36 39 de nouveau amurehe acagenda mu ikonja aragaruka 44 ari Ruhonga 49 ari hajya kuri Saint Michel Bujumbura nuko baca bamugira umwepiskopi wo ngaho Ngozi umwepiskopi wo ngaho Ngozi de 61 à 60 de 49 à 61 de 61 à 73 évêque de Bururi urumva mugenzi nuko hanyuma aratanga démission agenda kwibera hari igitaramuka muri paroisse de Gitaramuka kuko urumva paroisse de Musenyi niwe fondateur wa yagiye ni nko kugenda mu paroisse dont il a été ico gihe Gitaramuka yari secrétaire de Musenyi bon amaze imyaka 70 ngaha mu Burundi baramwirukanye ntibazi ico bakora yataba amashure l'école est pour toutes les causes qui veulent durer une question de vie ou de mort yaba micombero yaba Bagaza yaba Buyoya babaciruka inyuma y'ibitungwa vyabo biyo bataja mu ishuri bapfupfunyutse kuko bagiye mu ishuri nuko twebwe abepiskopi ndi muri bo tuti tugomba kugira inama ya synode tugomba guhuza abantu bose muri 76 niho twagiriye iyo nama Bagaza aravyumva ngo baje kuntera ku mugambwe nashize sur les collines nuko ati ndahanaguye ayo manama mugomba kugira arahanaguye amanama tugomba kugirisha abakristo mu Burundi bwose sur les collines agiye mu Rwanda abarundi bahungiye baramwiyamirije agiye mu Rwanda abarundi bahungiyeyo muri 72 bamuteye ivyatsi agaruka ishavu riniga asanga ku mezi iwe iketi ry'abepiskopi rivuga yuko aturenganije kuko twagomba kugirisha inama abakristo kugira ngo babane neza acatubuza n'imisa rero ngo imisa muzozivuga akazi gaheze après 5 heures du soir urumva nivyo heko patri ntuzenya patri Deogratias uyu ari Nyamurenza hoya mbega yitwa ngwiki yahoze ari patri mukuru intuzenya Bukobero mu Ruganza Bukobero patri Bukobero yarapfungiwe ngahe mu Kayanza kuko yavuze imisa mu gitondo heko cyane s'il vous plaît Musenyeri Stanislas Kaburungu aranagira icyo avuze ku bwicanyi bwabaye mu makomine ya Ntega na Marangara hari mu mwaka w'1988 nuko Ntega Marangara nari Marangara jewe le 15 août 1987 le 15 août 1987 maho vyaduka nari murehe njanyweyo nuko
patiri mukuru w'imurehe yamanutse i Bujumbura kurondera ibikoresho vya Yagamukama yatangura mu kwezi kw'icenda kwa 87 ngo bumve ntiyarahariro Kenzo tubagira ngo niwe yasize adometse ngo niwe yasize adometse patiri Libere naho murenda ngo yasize adometse aca yimanukira i Bujumbura ndavyumva yuko bariko baramurondera nja ndamuhungisha i Bujumbura nuko barateba barumva yuko ari Bujumbura baja kumurondera nja ndamuhungisha ndamurungika Roma niyo yaguye ako nako nshishijemwe ka patiri Libere nuko abantu bahunze bava imurehe ariho ndabazi gutya ntibwari ubwa mbere ndababona hariho abahunze bakagira Jova indame yari afise abana b'abahungu n'abana b'abakobwa arabahungana mu Rwanda uwo mukenyezi isakramento ryo kuri iyo shure twaribikiwe kuko isengero itugara agenda ahunga afata ukuboko umwana bukitse isakramento najye ritwara gutya ngo bashike mu Rwanda aho muri shitingi yiwe haciye haba isengero niho haciye haba isengero nuko bantumako ndacyari murehe ngo twari bagiye gutwara ibitabo byo gusenga ndabarungikira ibitabo byo gusenga bari basigaye basengera ngaho muri iyo shitingi basengeshwa n'uwo mugore ari abarundi bahungiye mu Rwanda kuko bahunze ivyo bintu vyitwa ivy'abahutu n'abatutsi bariko bagiye kumarana ngahinduzenya muri ntega marangara nuko abasirikare barahaguruka bagenda hariya ego ivyo nivyo nzi jewe sinigeze nemera yuko hariho abahutu bahariya n'abatutsi bashamiraniye ico nemera nuko hariho abatutsi bo mu Rwanda bari bahungiyeho nibo bariko baratera amacakubiri hagati y'abo bantu abo barundi bacu yego muravye aho Eklezia Katolika igeze muri no myaka 50 mazimo y'Ingozi mubona akazuza kayara akahe kazoza kande ka Eklezia Katolika y'Ingozi diocese y'Ingozi Eklezia twayisanze ngaha tuzayisiga ngaha Eklezia twayisanze ngaha tuzayisiga ngaha abatayishaka izo nibasye batambaye mugabo bazoyisiga ngaha kazoza k'Eklezia ugomba yuko kazoza k'Eklezia kari mu minwe y'Imana ndi kari mu minwe y'abantu ndi kari mu minwe y'abepiskopi nabatondeshereje ku murongo bantuzenya abepiskopi tumaze kuba batanu uyu George ni wa gatanu uwa mbere ni Joseph Martin uwa kabiri ni Makarakiza uwa gatatu ni jewe uwa kane ni Gervais Banshimiye ubusa uwa gatanu ni George Bizimana nuko hazoza n'uwa gatandatu n'uwindwi n'uw'umunani n'uw'icenda n'uwa kangahe baza ari abarundi kandi bazoza bavuga ubumwe bw'abarundi ntibazoza bavuga amacakubiri ego nk'imiryango y'abakristo kugira ngo dutsimbatare mu ijambo ry'Imana mo duhanura iki mwebwe bandi abakristo n'abahanura yuko mwitonda mukabona ko Yezu atari umugani Yezu si umugani Yezu ni umwana w'Imana urumva aba bamisiyoneri ba mbere bahise bakura Imana bwa ntibashoboye kuyikura ntibashoboye gukura Imana Musenyeri Gorge yaravuye hariya i Buganda aza kuba umwepiskopi ngaha mu Burundi aza babwira ati mu Baganda navuga Katonda mu Banyenkore navuga gutya na gutya
sinigeze mvuga yuko ari Mungu, sinigeze mpindura izina ry'Imana iwabo. Aha mu Burundi twari dukwiye kuvuga Imana kuko abarundi bemera Imana bimwe bivuye ku mutima. Nuko ati mugomba yuko mubandanye kuvuga Mungu kuko urumva yarasanze Burundi bumaze imyaka 25 buronse paruwasi za mbere. Nuko ati mugomba kugumya izina rya Mungu, iyo migani y'ikirundi muramenya yuko ariyo muzofatira ko mu kwigisha abarundi. Agati gateretswe n'Imana ndikahenurwa n'umuyaga, agati gateretswe n'Imana ndikahenurwa n'umuyaga. Iyo migani ni muyisunge mu kwigisha abarundi. Hanyuma turabandanye turaronka abepiskopi ba mbere. Umwepiskopi wa mbere w'umurundi yabaye Ntuyahaga en 59. Umwepiskopi wa kabiri agiye kuba Makarakiza. Ainsi de suite gushika uyu munsi tumaze kuba abepiskopi b'abarundi 200. Uyu ni Citeretse w'Ibururi niwe numero 20. Yahawe ubwepiskopi en 1920. Nuko Eklezia yo ngaha mu Burundi niyisigaye yigisha ba patiri kanonika batanguje iyi paruwasi y'Ibusiga. Ba patiri nibo basigaye bagenda, abarundi n'abarundi kazi nibo basigaye bagenda mu Budagi kwigisha abadagi. Baturungikiye ubwa mbere na mbere Hoeskens yatanguje paruwasi ya Gatara ANC de suite. Ubu ni twebwe twabaye missionnaire w'abazungu, ni twebwe turi missionnaire y'abarundi gusa. B'abarundi turi missionnaire no mu Bufaransa no mu Bubirigi no mu Butaliyano no mu Budagi. Ni twebwe dusigaye tugenda kubabwira Yezu Kristo bari batanguye kutabacemera. Eko kazoza k'Eklezia y'u Burundi jembo nayo c'est une splendeur. Ego murakoze cyane komera.